Kaze muri kino kiganiro aho turabira hamwe ingene abarundi baba mu mahanga dukunze kumva abarundi babita aba diaspora. Turabire hamwe rero ingene boterera mu iterambere ry'igihugu kurusha uko biri nkuko babisabwa n'umukuru w'igihugu. Abatumire rero ni Samuel Ndayiragije haserukira ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga. Kaze mwakoze. Odette Nisabwa ni cegera canyu, karibu namwe Odette. Mwakoze cyane. Turi kumwe kandi na Dr. Reverien Nizigimana arongoye ikigo ADB, ni ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu. Mwakoze kutwitaba na mwebwe. Bakoze namwe kuduha ubutumire. Nkuko rero nari mpejeje kubivuga, turabira hamwe ingene abarundi baba mu mahanga boterera mu iterambere ry'igihugu kurusha uko biri muri kino gihe. Samuel, umukuru w'igihugu yabateye akamo, murakitaba? Ubwa mbere bwo dusanzwe duterera abarundi bahanze regara amaze gukora, ntibisigura yuko batarakora. Twarakoze ibintu bitari bike n'ubu baguma bakora. Mugabo urabona neza yuko ibigenda birakogwa nk'umwana w'umuntu nyene. Donc tugomba gushira ingufu hamwe d'abord, tubone yuko ingufu zacu tuzishize hamwe ku madolari 50, 100, 500, igihumbi umwe wese atanga, tugashobora kubaka ikintu c'imiliyardi nka 50. Ivyo byo tugomba kubanza kwereka abarundi. Ndaguha nk'akaroro muri Etats-Unis. Muri Etats-Unis nkirongoye abarundi muri Etats-Unis ico gihe narashoboye kwegeranya abarundi 2,000. Twashobora gutoza ku munsi ibihumbi nka 25. Tuvuze tuti umurundi wese ari muri Etats-Unis ari muri kino kintu atanga amadolari 5 gusa, twacha tubona ibihumbi nka 25. Iyumvire rero hamwe abarundi bose baba mu mahanga, umwe wese uvuga ati ndatanze $200, ndatanze $500, wibaza ko twokora ibintu bingana gute. Mugabo ntibikunda ko tangura kuvuga ngo tugiye gukora imigambi yo kwiteza imbere, imigambi yo kugira iki tudafise ka kantu ko kuja hamwe. Tugomba rero kubaka ico kintu umuntu wese yubanamwe. Ivyo tubihejeje dufise umugambi wuko tuzoba tubonye ko bishoboka. Cyo tuvuga tuti rero tugende turabire kuri Israel, turabire muri Mali za Senegal. Abantu bagiye barakora ibintu bikomakomeye, ntiyari umuntu umwe ko gatwe kiwe. Baravuga bati no, en tant que membre de la diaspora twarabonye ko twese tugiye hamwe dushobora gukora kino kintu. Tuzana ijya industrie de transformation. Ici miliyoni 5 turi bangahe kuko tuba tuzinanye. Ivyo nkubwira byo tangura kwipanga no kwiyubaka no kugira ngo na database dushobore gukontrola abo barundi, tubamenye, tumenye uri capable n'utari capable. Mwico gihe baca bavuga bati reka rero tuzane iri hinguriro rici miliyoni 5. Bavuga bati turabantu ibihumbi 6, 10. Baca babona tumwe wese aya azanye igihumbi c'amadolari ya indisi ubwo nyene ikiboneka. Rero diaspora tuzananye ingufu nshasha. Ahaje no bwira rero abo muri ADB mwitegure, turaje kwere imiryango muyugurure gusa kugira ngo twebwe ntimudutebereze ko problem nabonye nuko tubwire iyo migambi urumva mufise ishobora kwa ari ndamyinshi ntiwidondagura ngaha yose. Mugabo no munsi jewe ngitumira Dr. Reverien narinzi ko ari nk'ingorane mufise muje kumutura kugira ngo nkuko mwabivuze muri yana mwari kumwe n'umukuru w'igihugu tubone izo ngorane zihari zarizo hanyuma ziveho muterere mu iterambere ry'igihugu kurusha uko biri no munsi. Murakoze tugire ko kuri ico muri ADB ikintu ca mbere tubasaba no kwitegura kwexonera ivyo bintu tugomba dukore. Exoneration ndaze ko hariho uturusho dusanzwe tuhari, mugabo nka materiel de construction izo urazi ko nk'umukuru w'igihugu yaravuze yuko ati none sinumva ingene umuntu yozana amafera beto kazana ibintu hanyuma bakamusaba kuvyexonera. Twebwe rero turizeye yuko nitwamara kwegeranya uburyo tukamara kugira uburyo bwose bukwiye, sinibaza ko hariya muri ADB Dr. Reverien azotubera ingorane kuko naramwumvise n'umuntu aduhuze vyiyumviro cyane. Je nibaza yuko azoca vyorosha. Tugomba rero kwegeranya uburyo hanyuma tuzokwinjiza ibintu vyinshi. Ikindi gusa no saba hariya muri ADB muri politike bazokora kandi yofasha cyane nuko bohinyanyura. Hari cyo guhinyanyura tuze turaba ibindi bihugu ingene bagiye barabikora kugira ngo habeho participation y'abarundi benshi baza bahinyanyure. No kuvuga bahinyanyura nk'akarorero ivy'umurundi arekuriwe kuzana nk'umurundi abahanze. Ndaguye nk'akarorero hari ibihugu bimwe bavuze batereka twinspire abantu bene ibihugu gutaha. Samwe tugira ko hari ibintu mwazanye bakabangira ko vyinjira. Bon
iyo ka ntayo mfise nta nivyo banka ko winjira mugabo hari ivyo usanga uri kuradedwana utari kubidedwana donc ndiko mvuga utwigoro twa leta kwerekana yuko kabisa bashaka Madame Odeta yavuze exoneration dédouanement hari ibindi bibazo ntimugendere iviri ngo ava haya ata ejo ngo muzosigare muravuga ngo habuze ibi akumwe twavyumva mu nama kandi wiwi arico camuzanye hari ibindi bibazo mufise je mbona urongo Eliasra yivuze neza babikora neza nabonye muri ADB me turipfuza akarusho abarundi benshi usanga ariko baridoga ati twaziye gufasha hirya no hino muga babifashe kusho tugora miyo ntumbero nyene badufasha kugira turonke igizonera hasi ibintu twazanye byo gufasha ari nk'ubufasha murakoze Dr. Reveri mwebwe nk'ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere ndumva exoneration ngo bayigaruka ko ndumva dédouanement muriteguye kubafasha Ego cyane nyakubahwa menyesha makuru kibazo mumbajije imbere yo kwishura ico kibazo nagomba mbanze kwamenyesha yuko twebwe ikigo tusanzwe turongoye kijejwe iterambere ry'igihugu ADB gisanzwe ari kigo ivyo gikora vyose cisunga ibwirizwa ryagishizeho iryo ego mw'iryo bwirizwa rero niho hari ibisata bisanzwe bitandukanye turaba yuko abantu baje gukoreramwo baje gushinga imitahe yabo barimwe ivyo bisata kugira ngo noneho dufatire kugira ngo baronke ubwo burusho rero iyo tuvuze abashinga imitahe mu Burundi harimwo abanyamahanga hakabamwo n'aba diaspora rero abarundi basanzwe bakorera ivyabo mu mahanga eka mbere n'abarundi nibo nyene ubwabo bari ngaha mu Burundi rero ico turaba nuko baba baje gushinga bwa mbere amashira hamwe baje kuduza ubutunzi bw'igihugu hanyuma mu bisata bitandukanye vyaba ivy'uburimyi ivyaba byo gushinga amahinguriro ivyaba byo ingenzi eka nibindi bitandukanye hari bisata bishika ku 10 ivyo byose rero tukaje turaba dusanze ibisabwa bikwiye aha twovuga nko kuba umugambi wabo ushikana ibihumbi 500 by'amadolari mu gihe aje gushingwa umugambi ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke ica kabiri cayo mu gihe umugambi ushinga hagati mu gihugu hanyuma kandi akaba yubahiriza amabwirizwa asanzwe hari igihugu yaba ayo gukingira ibidukikije canke amagara y'abantu ariko kandi tukaraba yuko ari umugambi mushasha canke uje guhinyanyura we yarasanzwe afise canke uje kwagura umugambi nyene yarasanzwe afise ivyo byose bikwiye nta kibuza bwa burusho butegekanijwe n'iryo bwirizwa bacaburonka haba rero kwinjiza eka twovuga ivyo bavuze materiel de construction bikoresho bitandukanye vyaba byo kubaka vyaba vya equipment ari nk'ivy'amahoteli ibijanye n'ibitanda amamatera n'ibindi eka mbere ari nk'amayizine vyaba ivyo twita matière première baje gukoresha kugira ngo bahingure ivyo bagomba guhingura ivyo byose rero ibisabwa bikwiye nta kibuza bararonka ubwo burusho ariko gitwita ama exoneration ariko ico no cambuga ngaha nuko nko ku miduga ko ndayivuze kwera numvise bakigaruseko imiduga ntituraba ngo umuntu azanye umuduga kubera ko ari mwiza uje gutuma gisagara kizosa neza ahubwo turaba yuko uwo muduga uzokoreshwa mu wo mugambi ariko arategura hanyuma nawe nyene arawuronkera ama exoneration mu gihe tuyita mu gifaransa véhicule utilitaire ico gihe ama exoneration cyaronka ariko bigenda bihinduka bukebuke bivanye n'amabwirizwa agenda ashigwako nko mu bwirizwa rigenga uburyo leta izokoresha mu mwaka hara kandi bahinyanyuye barerekana yuko hariho imiduga isanga igurwa amafaranga menshi cyane gose yuko iyo itoja mu izoronka ama exoneration no kuvuga rero imiduga nk'iyo y'Amarange Rover ariko aravuga nibaza yuko iri muri iyo baheruka kuvuga yuko itoronka ama exoneration irenza ibihumbi 100 nyimba ni kaneza by'amadolari iyo yaravuyemwe yaronka ama exoneration ariko muri code nyene ubwayo dusanganywe ico nta cyari gisanzwe kirimo ni kintu rero gishobora kunyanyirwa ku mwaka bivanye nuko ubutunzi bw'igihugu buba bwifashe ego murakoze cyane ico nico no bandavuze kubijanye n'ivyo babajije ariko kandi nanje sinogera ntavuze yuko twiteguriye cyane gukorana n'abarundi basanzwe baba mu mahanga kubera yuko turafise noneho byinshi tuzokorana kugira ngo tuduze imitahe ishingwa ngaha mu Burundi na cyane ko iryo tegeko risanzwe ritugira twebwe nka ugwinjiriro gw'abagwiza tunga bwose baje gushinga imitahe ngaha mu Burundi kandi imbere bakavuga yuko turi mu gifaransa bavuga turi seul interlocuteur
no kuvuga yuko abantu ntibojuragirika uwo ari we wese yaba mu Burundi cyangwa umunyamahanga yinjiye ngaha mu Burundi aje gukoraho ivyashara vyiwe gushinga umugambi ahantu hambere ategereza gucani iwacu mu kigo ADB hanyuma tukaheza tukamufasha tukamushikira haba mu by'ama exoneration ariko kandi tukamufasha no kuronka ibindi byose ashobora kuba keneye yaba ama autorisation aronkera mu bisata bitandukanye by'igihugu mu ministeri atandukanye ama autorisation turabafasha kugira ngo ahuye ni ngorane izi canke ziriya tube turi kumwe nawe hanyuma dufashe kumvisha abandi dusanzwe dukorana iby'igihugu yuko uwo muntu akwije ibisabwa hanyuma aronke ivyo ariko arasaba norangiza mvuga yuko mu migambi dufite nyene gukorana n'ababene wacu basanzwe barangurira akazi mu mahanga harimo yuko ubu nyene turiko turapanga ikintu gikomeye cyane ku gihugu ico twise marketing pay ni ikintu kijanye no kumenyekanisha uburundi mu makungu ukuntu ivyiza by'u Burundi uburusho buhari bwo kuza gukorera ngaha mu Burundi eka ibintu vyotuma bikwega kwega ingenzi n'abantu bazana imitahe ngaha mu Burundi mu kwerekana ishusho nyayo y'igihugu itandukanye n'ivyo abantu usanga babona ku marezo sosio bidatunganije neza aha rero dupanga yuko abantu ba mbere tuzokorana havuye ama ambassade n'amakonsula ari aba bene wacu basanzwe bakorera mu bihugu bitandukanye bitegure rero kugira ngo tuzokorane hanyuma badufashe no kumenya noneho aho hanze y'igihugu hatandukanye bo basanzwe babayo mbega nibihe twokorera ko kugira ngo dushobore gushora ivyo tuzoba ngaha mu Burundi twimbuye hanyuma turonkeyo amasoko canke nibihe twoshobora kurayo byofasha kugira ngo tumenyeshe abandi bagwiza tunga ngaha iwacu kubijanye n'ubuhinga bakoresha kugira ngo bashobore kurima canke guhingura ibintu vyoshogwa mu makungu kandi bikemegwa hanini rero aho uruhara rumba rwaba bene bacu baba mu mahanga mwumva yuko ari ntangere kandi rudasubirizwa naho rero nibaza yuko tugiye gukorana bimwe byo mwihariko murakoze samwe yego ubu nje numva umenga birahaye biraza muri ADB bati twebwe ahubwo turabakeneye cyane mugabo mwebwe mu nama n'umukuru yego narumvise mwidoga ngo amadosiye ngo aca hirya no hino ngo hakaba nayo mu burambere niyo yajanye ngo ama projet anyegezwa mu mwazanye canka kibwa n'ibindi uno munsi ADB ari ngaha kugira kwishuri bijya bibazo byose umvise ko bavuga ko ari bo seul interlocuteur uno munsi rero zanizo ngorane twumve aba mu majambo make nivyo bive mu majambo ubunye bije mu donc natwe nigo rugamba tugiye kugwana kuko ivyo byarahabaye sagasesho muri byarabaye hari abantu baje je nk'ubu ndafise amakaye abantu baje bagashika kuri airport hanyuma bijya bintu nyene byo kujurakiza umuntu umuntu yaraje ngahavuga ati ndahamara indwi akaca hindukira ubwo nyene ati ntandege yo ntwara muri Kenya umuntu aje mu gihugu c'amavuko birabaha byarabaye ubu rero twebwe urugamba turimwo n'ugwahe nubwo kugerageza ubwa mbere gufasha kugira ngo dushike kwijya mbona kazoza ijya nayo ntibikunda tudahinduye ingendo n'inyifato twebwe rero twaravuze yuko nka diaspora nk'abantu bakunda igihugu nk'abantu bagomba guteza imbere u Burundi no gushigikira ibikorwa n'umugambi wa 2040 2060 twavuze yuko tuzoza rero turabidoma ko urutoki rero byarabaye tubaza ko byabaye ubu twibaza ko bitazosubira kuko n'ivyasubira baje muri babiri kugira ngo muhanahane imbere n'ivyiyumviro yego mugabo numvirije Reverien ababwira ati ahubwo twe turabakeneye hari ngira ngo mwebwe murashika hirya no hino aho muri kwisi nibaza ko abarundi bose bari hanze muravugana vuga rero mwebwe aho dukeneye ivyo bintu vyose ahubwo leta ibasaba ya myidogo niho ngomba udushikira nivyo ngomba ya myidogo muyikureho mutubire gusa ahubwo uti ugomba kuinvestisa aha ugomba kumuri iki ugomba muri iki hanyuma we bumvise ko bo biteguye kubakirana yumva nimba tugomba ko aba diaspora rero baza nkuko tubishaka tukabona nyene changement abantu bose bavuga ati ibi nibiki bibaye nuko ibisata vyose babanza kumva yuko badufasha gutegura aho rero gutegura nshatse kuvuga iki utunenge utugeso twatugeso two kudatondeka ibintu ku murongo twazwe gucisha umuntu ku ruhande twakwe two kondera umuntu agufumbatisha ivyo nibabihe ko twezoca turabituzozwa vyatagura bwa mbere nuko umwanya kumenya gukoresha umwanya nka jewe ndi umurongozi w'abarundi w'abahanze ndiko ndarondera ikintu gifasha igihugu je nta mwanya mfise wo guca amabiro 50 ko simpembwa iki kintu turagishaka wakibonye ati ni ciza sawa gifate mu minwe rero nyarutsa ABCD gice gikorwa
kuko hari problème ngaho yo gukoresha umwanya ugasanga umuntu ariko arondera extrait de naissance ayitondeye iminsi 3 ivyo rimwe navuga kuko no musara abantu bazi ko tutarinjira muri ya vision 2040 2060 nimba rero twarayinjiyemwo tukaba twirimwe no musi tuvuga nuko abantu bose bateza kugira inyifato nshasha bahindura ingendo rero ivyo oye nivyo binanira abantu tworirimba teorically twovuga vyinshi ko dukunda igihugu muga mu gihe inyifato yacu itagaragara canke idahura n'imvugo ntaco vyo babimaze rero ico dusaba ubwa mbere guhindura ingendo yo gukoresha umwanya bamenye bati umurundi avuye hanze akabaje gukora umugambi we mu Burundi afise iminsi 2 yo kuba ari mu Burundi akaca agenda muri Tanzania akamara iminsi 2 wewe mu yo minsi 2 utamwakiriye neza ni ubuhomba kuko umugambi yari gukorera ngaha abana batanu yari kugaburira ntaco cyagenda kugaburira abandi bo mu kindi gihugu tugomba rero bwa ko dukoresha umwanya neza ico ni ikintu ca mbere ica kabiri dukeneye yuko abantu bakira amadosiye imigambi hariho n'abazimira bagacatandukanya mugabo dukeneye yuko umuntu abonye umugambi ko ari mwiza ubwo nyene naca ugira wiwe nuko ntatangure kuvuga ngo mpako ngo nanje ngo shikigwe ngo none ngo gute ngo twogufasha gute ngo nzompiki ko ivyo vyarabaye bica bituma abantu biyenerva donc umuntu umugambi arawutegura ku mahera menshi akabikora ku mahera menshi yashikana ahantu mu biro bagatera mu kabati ivyo rero twebwe twibaza ko izo ngeso zaheze je nico twerega ntabihagazeko kuko izo ngorane nyene nico gituma ntitwabihagazeko cyane twavuze gusa twavuze gusa yuko tugiye kuza turabishira habona gusa nibamenye yuko twebwe aborongozi bushasha ata bintu byo kuvuga ngo turabonye ikintu ngo turidodomvye oya tuzobishira habona tubibwira abo vyega live kuko niyo ntumbero yo gukira umukuru w'igihugu arabahaye telefone yiwe neza cyane gatoyi madame Odeta nkunda ibintu bitomoye jiwe kandi abariko baradukurikira ndazi ko arico bashaka n'umukuru w'igihugu yababwiye ati jewe aho bizobagorira telefone yanje ngiyo nazi ibiri ntunga siko yababwiye hari ikindi uretse guhindura ingendo imigambi yanyu ntitebwe mu kabati nyongerera ko akandi kantu ubona ko ari ntabwo kugira ngo adi bagenda bahaye inyisho hanyine nyagira ico abantu bazosura kwitwaza ngo habuziba Jembe ndamushimira ukuntu yemeye ko ntugiye guhinduka ingona sanzwe zizi nivyo rutavuze n'abantu dukora neza cyane muga tugomba akarusho muri ako karusho rero inaco gituma muri izi ndongozi zishasha uko tumeje gukora twavuze tugitangura yuko ari diaspora idasinzira igiye kuba diaspora nkozi kandi ugiye dukorane namwe turi bashasha bazoduha kanya gatoyi twe utangwa kuri sensibilisation ku bihugu habanze habo ubumwe murabasinchiye kure hari n'ingendo zimirijwe kwa abarundi batumvikana kugira tumvisha imigambi nibaza ko ingwane zo muri ADB saniza twavyumvise neza ingore zahabaye ati haruguruye natwe baduha kanya rero kugira twege tugende guhindura utuzogenda mu bihugu batumvikana tuguruti kaza kujyanira hanze n'igihe cyo gukora ubundi barukeneye vision 2060 bibe appliquer ingorane kujyana na ADB ntibikizobaho tuzobana ukuri tube ni Burundi ku gihugu cacu gitera imbere ntagi umuntu aza kutubwira yidoga ngo bamubujije yazanye mutahe bamukoroze kubera muge muri imbere banyakubahwa mutanze dossier mudukurikirana bari hasi ibiri hasi beshe bari hejuru navyo bamenya mubikurikiranye rero abantu bizogenda neza turi engage equipe shasha gukora kandi abantu bari kwarumva imigambi yacu kanatse twavuze yuko ni diaspora kumira no munze gutwashinze twavuze duti tugomba yuko ubwoko bwose bubamwo tugomba yuko imigambo yose ibamwo tudakumira kugira ntagire ibintu bitudiviza nka kera ngo diaspora bahutu diaspora batutsi nibiki nugukora mu dufashe baze bakore atakibazo atantambamyi kugira iterambere ribe effective cyo ndibaza Dr. Reveri nari nabonye Karumenga barafise utuntu two kuta ubu biratanguye kuza rero bati duhindure ingendo umwanya umuntu aje afise iminsi 2 mu Burundi 2 muri Tanzania ntirirwa aramara azunguruka ibiragirane ivyo bintu mwebwe nabo mukorana ubona uvuga uti jewe uno munsi dosizoza telefone uyitange kugira umukuru wiwe yayitanze base kugira ngo byose tubone ko ingendo yahindutse binyaruke
Yego murakoze cyane gose ico kibazo kije hageze mvuze yuko kije hageze kubera yuko jewe nibukije gatoya ndi muri ADB kuva iteka 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka nyene ndibuka inyuma yaho gatoya hariho umumenyesha makuru ngaha yandondeye ambaza ibijanye nyene n'amadosiye yoba arundanye cyane cyane mu gisata kijejwe kwakira abantu bugurura novuga amasosiyete n'abazana imitari ico gihe ndibuka mu kumwishura mwishe none wewe uhengere mazindwi imwe ngaha ucuza kumbaza ibyarundanye mugabo inyuma y'amezi nk'abiri nararindiriye inyuma y'amezi nk'abiri ndi directeur general hajya narindiye ko asubira ku telefone ndabura uno munsi rero naryohewe mbonye mumpamagaye kubera navuze nti ko batasubiye kundondera inyuma y'amezi 6 ubu nawe inyuma y'amezi 2 gusa honyine inyinshi ngoma ntanga ubu ndazi ko nari kuyitanga igihari nuko ivyo bavuze nshatse kuvuga yuko hari ibintu twaciye mu gihugu turabizi hari vyagiye birahaba na nyene cyubahiro mukuru yabivuze abantu bazana imigambi ngo gusanga ntishitse aho yategeza gushika nibindi rero novuga yuko ibintu byaramaze guhinduka niko novuga tugiye mu yivizo nyene turiko turakurikira twese kandi kindi kenshi biva ku kutamenya ko nabo baza kugira bamenye ahantu hambere bateza kwitura ico nakivuze sindakigarukako umuntu azoca handi azohava asanga hari abariko baramuswaganya nyene mugabo je nababwiye yuko n'umuryango w'umuntu wese handitse yuko mu rya tegeko nyene ADB ko ari le portail d'entrée de tous les investisseurs à la recherche d'opportunités d'affaires au Burundi kandi kaca aricwegwe tuba tuvugana uwari we wese nihahera si kugura gusa nihahera kugira ngo tumufashe kwahera ndavyumva cyane cyane kwaje atangora nibazugira nkuko ariko arabivuga ico ngoma ndacyongerako kugira ngo tumufashe n'izindi ngorane yishobora kuronka no mu yandi ma secteur mani ma service tube turi kumwe aho bica vyoroha ico ca kabiri rero uri kuravuga ati imiryango iruguruye na nico nari mpereye ko mvuga gushika uno munsi nobabwira nakarorero ngo mankange gusagira mumve ko ivyo mvuga ari vyo mwayo meze ndababwiye nivyo vyari vyo kuko amadosi ashika nk'ibihumbi 3 nayasanze harundanye no kuvuga yuko nk'umuntu aje kugurura i societe byaramusaba nk'amezi 2 canke 3 kugira ngo ayironke mugabo ku abantu bagiye hamwe ni bimwe yavuga leadership n'ikintu gikomeye bamaze kudushiraho agashiraho n'izindi nzego zidusahiriza twarakoze uko dushoboye umugambi wa nyine cyubahiro tumaze kuwumva hanyuma gushika no bamenyesha ko gushika uno munsi nta muntu numwe yidoga kwico kuko uguguruye ishirahamwe ryawe uno munsi urungise dossier n'imiburi buri ryatevye mu minsi 2 uba wamaze kuronka inyishu ya madosiye yari 300 gushika uno munsi ibiharuna ndabifite ngaha none nabibereka nta dossier zishika usanga vari hagati dossier 10 5 20 kuburyo atamuntu ashobora gusaba gucreate societe yiwe ngo birenge iminsi 3 none ngayeme wumve ngaho ibintu bitamaze guhinduka iyo nico cyambere nshatse kuvuga hanyuma no mu bindi byose rero ivyijya by'ama exoneration ekambere nibindi niyo ntumbero nyene turiko tubwe tuvuga tuti ico twamaze gufata ntiturekura aho iyo service twamaze gustabiliza tuca tuja ahubwo ku bindi bijya nababwiye tugiye gukorera mahanga kugira ngo tugwize ibyo dushorera mu makungu naho rero no babwira yuko ahubwo tugende gukorana nyene twegeranye kugira ngo akabazo kabonetse tukamenye kare hanyuma dushobore kugatorera inyishu aha rero no cangira nshimira mbere nabo twakoranye cyane cyane nka Obere kuko abatabizi nka gisata cyo kugurura ama societe mu bisanzwe benshi bibaza yuko ari ADB yonyene ibikora mbere niyo vyatevye benshi naronka jewe nk'amatelefone ashika 50 azi wanje mugabo mu vyukuri hajya harimo ivyo bakozi ba ADB bakora n'ivyo bakozi ba Obere bakora nikijya bitagishe unique rero twebwe dosikiza sino bidonda kuri ko nibirebire hari abayakira hanyuma bakayihereza abiwacu ishikira kubo muri Obere wanashaka bakaca bayihereza abiwacu kugira tangere registre de commerce abiwacu nabo bakavanza kwayihereza muri Obere kugira ngo batange NIF hanyuma tukaba ari twego tuca twishura
watanze dosiye yiwe rero nico gituma mvuze nti no bashimira muri obere kuko iyo tuzakora twenyene muri ADB nabo ntibavyumve ngo bakore nko twe turakora iyo resultat niko ndavuga twahise ko twari kwishikako rero twese twaritanze tubatubwira aho na obere mwakoranye twese vyaheze umuntu aba yarose nife iyo na registre de commerce rero naho mvuze nti dukoranye abantu kavuga twagize amanama menshi na commissaire general wa obere n'abandi bakozi dusanzwe dukorana kugira ngo dutore iyo nyishu naho rero mvuga yuko nibindi nitwaje hamwe ama institution dusanzwe dukorana ngaha n'abasanzwe batwitura ikibazo cyo bagihari tukakigira hamwe tubafise ishaka yuko tugitorera inyishu mbere norangiza ndabagira yuko akandi kabijya nuko twaramaze gupanga gucreya icyo no kwita igisata kijejwe kuzokwakira abantu bose baje gushinga imitahe yabo ngaha mu Burundi kuburyo ibintu byose barondera ama autorisation yose barondera mu bisata bitandukanye vy'igihugu mu maservice atandukanye bashobore kubironkera ahantu hamwe ico twise guichet unique de l'investisseur et de l'exportateur mu rurimi rw'igifaransa aha rero kimwe president ajejwe atwara diaspora yavuga nibaza yuko bizofasha mugira ngo wa mwanya ugabanuke w'abantu bariko bararondera ivyo bakeneye ekana za ntambamye bashobora guhura nazo mu maservice atandukanye zice zigabanuka ubu rero ndibaza yuko muno mwaka twiko turakora ibishoboka byose kugira ngo nawe no turabe yuko iyo service yojaho hamwe umuntu azana dossier ahantu hamwe akarindira gusa yuko aronke nyinshi twebwe tukimenya ukuntu turondera ibindi byose bikeneye mu service atandukanye mwumva muri make ivyo byose twiko turapanga ivyo biza birimwe no muri budget ya agence yacu bisigura yuko twiko ni mu ntumbero nyene kugira ngo abantu duhinduke uko dukora umwanya koko uba amafaranga hanyuma abantu maservice baronde bararonke mu mwanya ubereye kugira ngo tubandanye rero dutera mu iterambere ry'igihugu murakoze Sam yego amakenga aravuye bon amakenga yavuyeho mugabo urumva uyu wewe nta ngorane afise uyu nta ngorane nta ngorane afise nta n'ingorane ziwe gusa urumva umenye yuko ni ibintu byinshi bituma umuntu oya yababwiye yuko ubuye byose bigiye kuba iwabo aho turahumva kandi ikintu mushimira gusa ni nahavuze yuko bagiye kugira iyo gishenike ni nivyo vyiza kandi mubishize mu ingufu byo kanyaruka byiza cyane nyinshi wavuga imisi yaguye kwa isi kuko urumva biga navuze ngo nimutegura inzira tegura rero ngo barahejeje oya ndavyumva kumenga ntuvyemeye navuze oya haracari hagahaze rega ntibirera derere mu gisata ca ADB nta kibazo muri ingorane ziri muri ADB nta ngorane kuko sinzi ko abantu bose bagize ibibazo ntibabigiriye muri ADB hari ibisata bitandukanye tubwire neza ingorane muzigirira he reka ndabisubiremo sinza kuvuga umuntu uno munsi vuga ama service basi mvuga ama service aho babagurira ni navuze ama service muri ADB hari bikorwa bakorerayo nivyo muri ADB twumvise ko atangorane mugabo umenye yuko umuntu ahejeje muri ADB acaja ku kazi sivyo hari ntambamye rero umuntu ahura nazo ari kuri tele izo ntambamye nazo z'umuntu ahura kuri tele ugasanga ariko araburabutswa ugasanga aburabutswa n'abandi abajejwe umutekano majambo make harabivanga mu bintu ega hari umuntu uzona yita umuntu wakomeye ngo jewe uranzi ngo jewe ngo wanaka ngo jewe ngo iki n'igiki ivyo ni ubwo buntu bwo bugese umwe navuga mugabo rero ivyo oye ntaco tuma turi kuri tele twe ubu n'uburongozi bushasha ubwo ndabumva n'utuntu wanse kuvuga mugabo ADB muri ADB ni sawa turakengukiye kandi baremeye ko bubu novuga ntibazobakompanya kugira bigume bigenda neza uno mwanya washaka jewe singomba kuwuta mu vyo kuza gukritika ibintu bitariko biraba ubu je nzokritika ibiri kuri tele kuko urumva ikintu cica abarundi abarundi twica inzebe bavyita baguca ruhoze umurundi arakwereka ko no munsi ibintu vyose ari sawa ejo meze ko aho rero cyo nshatse kugaruka mu vyiterambere Madame Odeta sindamwatsi jambo mugabo ndabona Samuel arafise ikibazo mugabo atagomba gusohora oya no kubera ko umwanya wawe oya tubwire Ode hari zindi ntambamye wumva zisigaye kugira mukore neza Samuel ndabona ko afise akantu kakwangonongono muga adashimye gusohora yerega cyane ko yari president wawe ucutinya oya suko rusera kumva zumwe ivyumviro ni bimwe areka avuga ati umundi rakubwira ati muri kumwe mutari kumwe ugasanga nabo nyene dukeneye
yari karavuga nivyo nyene birumvikana abarundi turumva ikirundi bashobora ukora umugambi wawe ugeze kuri tere kaje umuntu ati yabaze kubivuga ati mfumbatisha ati nje ndo nkiki bishikara yanje ndo nkiki niyo ngendo zikwiye guhinduka Ega igituma ndiko ndabikubaza urabona ko mega najewe ndiko ndakarondeza kugira ndakarumva izo ngorane zose mukuru w'igihugu yarababwiye ati je ndabahaye ni telefone yanje no kugira twumve ingorane izo ngorane mutinya kudoma ku rutoki nizihe avuze ati harabagukubwira ngo je nduwo hejuru ngo nungitswe nande nimba izo ngorane zihari zivuge erega twamaze kubivuga nuko nyene twabivuze umundi wese adukurikira yavyumvise akuni imigambi ya diaspora zokora nihinduka mu gihugu agerageze yorohereza umundi wese aje guteza imbere igihugu ko dutanga nakazi atorohereze havuga ngo nuko nkomeye mu bisobanuro bari hejuru mutwege tubana yakazi kuvuza ati mpaya wundi ati mpaya cyangwa gukoroga ugasaba umusoso urataka ishavura atari umuntu akisubira n'inyuma ni nk'ivyo okay murakoze reka ngaruke rero umugabe wanyu naho namwe muguma musaba ko mworoherezwa uno munsi kera aba diaspora twarumva ngo bararungika ka kanoti ka vere idolari cankero ngo museye mufise amabiro doshanje iyo muri cyo kintu nashobye cyaravuze ivyo sivyo bo muga turifuza kugira biro rishanje kuko yemera amategeko hano tuzoyigira aba diaspora iyo nyubako navuze urumva izokora ibintu byinshi cyane iyo twamara kwitunganya majambo make urumva barabivuga uko mugatwe nta mabiro ariko reka ndakwereke reka tobe presi umuntu ari hanze mwateye inkura ryohe wagomba kukugurira akayeri acha kugira ngo ara mu telefone kuri limikaje haje buje mwoza murarungika dolari rigashika mu Burundi nizi ngorane dufise riguma riduga ntizogabanuka none aba yarungitse yakuye he nivyo niho ndico bijya bintu bigenda donc erega abarundi baba hanze ntibisigura ko batagira amakonte mu Burundi ari mu Marundi dufise amakonte twese mu Burundi dufise imigambi dukorera mu Burundi amahera yose twinjiza aja mu Marundi nkoje bashaka gusanga nk'imigambi nkora ndonka amahera menshi imbere utana n'amadolari ndonka gasanga dufise amarundi menshi ngaha ivyo byose ni ibintu bija mu bantu bariko rateza imbere igihugu mugabo aha numvise y'ukwaje ni gute twogarukana iryo dolari mu Burundi tugatera naho nyene rega naho uri kura kuri Umurundi wese aje mu Burundi cyo no kubwira cyo nuko ibice 99% byo Murundi uri ndega je mu Burundi azana amahera amarikide amakashi ivyo oye nivyo nzi kuko ntaza atagira amahera na makeyi amahera yo yinjiye akona karushi cya kabiri Umurundi wese ariko arakora imigambi y'iterambere nk'akarorero tuvuze tuti turazanye ihinguriro ngajya kijambere na madevise tuba twakoresheje si ngombwa ko tubanza kuyinjiza mu Burundi kugira ngo tubizane turabiguriye turi tukazana ivyo bikoresho kugira ngo rero iryo dolari tuvuga rigwire mu Burundi riboneke kandi mu Burundi nuko duteza guteza imbere ibisata bimwe bigize ubuzima bw'igihugu aho ari mu gisata c'ingenzi kugira abantu baza mu Burundi babe benshi cyane babe benshi ku bwinshi aha mahera tuzoyaronka nuko twugura imiryango adebe baruguruye ni sawa ni bon n'indi miryango ikuguruka cyane bimwe byo gukoresha umwanya mbere nkacangira ko ndasaba yuko hoba hama service rapide ari paye tukayariherega badi basamahera nubwo bavuga buti ikintu keneye tanga $100 cyamajana $200 200 cyikuronka mu isaha imwe bose boyatanga mugurazi gituma amahera bararega n'ubundi barayatanga usanga bagiye baravuga ngo ntiwomfasha ngo ntiwontabara cyane kugira dosinyaruka usanga mutanga acambwira ngo ndagusororera ngahe cye ndafise muri iyo nigenda ungire kano kantu barabikora kweri nivyo no kuvuga igihe service wayinyegeje kandi umuntu yari capable yo kwironka arakoresha uburyo bwose akayironka rero kugira ngo service zikigegeje uho yabibabwiye oya none nk'ubu ndo mu diaspora nk'akano kambwira ko nje kuronka ndonda passport nkacamara nanifise umunsi umwe wo kuba nsubiye inyuma hama nkacamara ukacambwira ko nzogaruka mu ndwiza none wumva ari ikintu kuvyukuri neza kugenda ntwaye wumva bigenda gute avuze passport muri PAF murakorana nabo muri pafu navuze turakorana n'inzego zose z'igihugu mu gihe uwo muntu aje gushinga imitahe yego kandi uwo wewe singombwa ngo abe ashikana na cyagaro nababwira ati 500 by'amadolari canke kivara mu gihe ari umurundi naho yoba ari makeya ari kintu aje gukorera ngaha mu Burundi twebwe twituye ati nkeneye iki nakiri akene passport yihuta cyamuvugana nabo muri yego turafashanya kugira ngo bashobore kuronka tugire ko dutora inyishu
kugira ngo ejo ntihagire ivyo muzosura kwitwaza ntaco jewe gusa natanze akarorero N'akarorero ka ako ka- passport mugabo hari yandi ma service aba yihuta ku muntu wo mu diaspora service za leta nk'akarorero nk'ubu je nkeneye extrait de naissance y'umwana wanje canke kindi kintu ukaje usanga ngo twakiriye ngo uzoze ejo ngo musitanteri ngo sihari ngo cyangwa bura amatari ngo ntawe uhari urumva yuko ari ibintu bigaruka kugira ivyo ntaco ariko nawe ngomba kuvyumva nubwo umuvyirengagiza iyo ni ingorane rero ingorane z'abarundi ndazi ko umurundi ntashaka ko ibintu bime madame niwe yavuze neza terega twese tuvuga ikirundi aho ndazi ko nawe wavyumva haya nago nisokoroza ndavyumva izo ngorane zose nuko mwanka kuzidoma ku rutoki oya nkubu urumva je ndi umuridero no munsi sinza kuvuga ibintu ntaragira neza ubushakashatsi mugabo sero ivyo ndonka kubo turongoye ivyo biraba mugabo twebwe tugiye kugira urugendo rero rw'iwacu urugendo gusesangura turabe ko ivyo vyose bavuga ari vyo tuzogenda bushikiranganje bwose tuzogenda ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu inzego zose hama muco gihe rero nindagaruka ngaho uzocubaza ati none mwasanze ibintu vyimeze gute tuzobabwira tuti twasanze muri kino gisata hari ingorane nini bahinduye kuvyogenda uko kuko nje diaspora nshasha y'uburongozi bushasha dutandukanye na bamwe bakunda kuvuga amajambo menshi twe tuzoshika kuri tere dukore hama tugaruke tuvuge tuti ngiye ivyo twaronse tubona kino kintu nko gitorera umuti majambo makizo ngorane zirahari ingorane z'uko umuntu ataronka ikintu yipfuza ku mwanya wacu ivyo rero bihabaye bizotuma cagiturire turi muri yanza yo gutuza igiturire mundi hacari igiturire navyumvise igiturire kirababangamiye navyo utwo duturire rero duto uraze nk'umuntu afise nk'imiliyoni 500 azanye mu Burundi cyangwa kinaka ko mu Burundi akarondera service yari gutwara meme 20 minutes bakamuha iminsi 3 atonda kubera ngo mushikiranganje si hari nguri hangana ngo mushikiranganje si hari nguri hangana ngo buramatari si hari ngo deje yafatiriwe ivyo ntibibaho mu gihugu kimwiterambere mwiterambere no kuvuga service yose ushaka ku mwanya wayo urayironka nimba wari kwironka mu ndwi zibiri baca bashiraho penalty no kuvuga si penalty no kuvuga akarusho kugira ngo wa mudeje basi na wa mushikiranganje yagiye kure aze basi afata indege basi anyaruke bazavuga ati kugira bishoboke birakunda iyi document urashobora kwironka ubunyene mu masaha abiri mugabo kubera ko ugomba ivyihuta cutanga ibihumbi 500 aje mu kigega ca leta kuko problemi ihari ngaha mu Burundi niki service yose ushaka ngaha ufise amahera urayiro ikibazo ndakwaza amahera jahe amahera yakwiye kuja rero mu kigega ca leta donc tugatanga amahera kujyanye bavuga ati ngo tienye gatoya uhinge mvugane na naka akaca mvugana ngurumva ngo hakenewe ngo none ngo rafise nk'ibihumbi 300 tahubwo ndafise umuriyoni kugira unyarutse kuko bava cyo ukeneye ni yo service rapide rero mu Burundi mwebwe muri ADB muzogi propose twarakivuze kenshi batuzanira ama service rapide mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu yaba n'umunyagihugu mutoyi akeneye karanga muntu ayikeneye ubunyene akaba ari umurundi akwije ibisabwa acayironka kuko kwisi yose birakogwa mugayo mahera akacaja aho rero bwa buturire buto bwabo tuzoba tubutujije kuko nta muntu azoza gutanga ibihumbi 5 ku mupolisi cyangwa kundi muntu azi yuko yari gutanga 3 akaca yironka azogenda directement ajyanye no kwazi ni garanti ko aca aronka service ashaka mu ijambo rimwe ni ivyo ibisigaye bindi vy'imigambi ivyo hindurwa ivyo tuzoshimikirako no kuri umwanya uracari muto mbe nka deje ati mwamubajije agishika mu biro nanje naho sindinjira no mu biro sindashikayo naho utanguye kumbaza ibintu ntaco dusozera ikino kiganiro twizere yuko iyo ni mwava kuri televiziyo byose mwavyegeranije nibzere ko data wanje ubuye mutari bwabiboronka muzuga muri ngaha tuyemeza twafisa makuru menshi ayo nta woyizira cyane twebwe rero nk'uburongozi bushasha tugomba kuvyibonera hanyuma tukabivuga twabibonye kugira ngo ejo sinzosanuke navuze ngo harabaye ka iyi ni kandi atayonzi je urumva n'umurongozi mushasha abarundi gusa dukorana bose twasaba kutubwira ico cyose
kitagenda c'intambara. neza ico cose kibabangamira mu migambi ico cose babona twokora cotuma abarundi baba hanze boroherwa mu Burundi n'Uburundi bukatora koyoko nta kindi nuko Ode uno munsi muri ngaha gushika ryari kugira turindire muvuye kuri tele utwo kugorane twose mutubonye nze nsubire ndabatumeko ryari kanyangira ni gato ko ari ingendo twimirije zo muri Kenya muri Uganda n'iryo shaka giterambere tujya tubagendere kandi nibaza yuko n'ubusekukizi bubizi muri ico gihugu yuko tujya tuwashike ubu ngibaza ko kiri ngaha mu gace nsigaje imisi mike ego ndabarindire ryari muvuye kuri tele kugira ngo kuko nk'ubu uri kwaradukurikira arumvise ko mugira mubanze muje kuri tele nta makuru akwiye murara mufise kugira ngo muzoze mutubwira muti ubu uye twifuza ko ibintu vyogenda uku watubwiye guhindura ingendo gukoresha umwanya uduturire duto tubabangamiye uzugaruke ryari uvuga uti jewe ico umukuru w'igihugu yadusavye ubu mbona hoba ibi nibi washaka na DB tuzosura tumutumire mugabo kugira ngo izo ntambamye zose tuzoze mu kiganiro tuzikuraho ndakurindira ryari sije ndabikora ndi umwe mfise equipe ni umuryango munini w'indongozi iyi raporo wewe yose mugabo tuzokwigabura si ngombwa ko tuvuze ngo tugende tujanye duhegekeranye tumara umwanya munini ubu rero nge tuzobikora nuko mu bisata byose aho tubona yuko dukeneye amakuru tuzogenda tuvugane tuzosaba audience atandukanye tuvugane nabo urutonde rero rw'ingene tuzobikora ruriko rategurwa abo turi kumwe turiko turabihinyanyura kugira ngo nimba ishegera canje ndamurungika mu bushikiranganje bwo hagati mu gihugu azofise devoir nimba undi tumurungika hana azofise devoir mu gice utakuri twebwe cyane niki no kwitunganya ko abarundi twebwe nyene ubwacu tuba hanze kuko ntitwitunganije neza igihe cyose tutazoba twitunganije neza nta musaruro hajya muri ADB nta kintu bazobura nta ndege zizoguruka ngaha kandi twe tugomba ko indege ziguruka kugira ziguruke rero nuko twitunganya neza twebwe kugira ngo twubake ibintu bikomeye kuko natanze akarore navuze nti umurundi wese uhanze vraiment aragerageza muga nta 5 star nga hotel dufise mu Burundi nta hotel ngaha aye nta hantu ho kwakira inkino canke amanama mpuzamakungu akomakomeye ngaha donc nivyo tugomba yuko tugira tubanza kwitunganya tukerekana tuti burya kwakira ikintu gikomeye nuko nawe ubura umuntu witunganije neza rero ivyo byose zobanza tushe tubikora aha twatunganije ingendo mu bihugu nka vyose duhura n'abarundi tuyagana batubwira tubwire igihe ari mu Burundi wahuye niki ibibazo bitubwire gatwe tugiye gukorekta amadone twabagize ingorane bazokubaza bati izi ngorane warazitoreye nyine ahubwo oya imbere ntishobora gutora umuti ingorane tutazi tubanza kuzishira habona hama kandi twadufise des preuves ariko bujya bo nk'ivyo uri kuravuga barabizi nabo naho rero urumva tuzobatwira ati biduhe hama tuvyandike tubishiye muri za raporo nkongiye muri ministere muri ADB none baza ko nzobangiye kumaza ngo wewe ngo mbwira ngo ingene ngo ingorana abarundi bahura nabo kandi ari wewe yaraziteye jewe ngena mu Barundi bahuye n'izo ngorane ati mbarira muri ADB ninde afise ikibazo yagize ikibazo muri ADB tubarire ninde afise ikibazo hehe duha ama preuve sawa yako wadeje twoshora guhura namwe ejo hama tukaza tuvuga tuti ABCD cyarabaye nivyo sivyo no kuvuga rero twebwe kugira ngo twebwe tugomba gutera mu iterambere ry'igihugu memba umushikiranganje tugiye kuraba tuzogana tuvuga ati nyakwa mushikiranganje hari ibintu ibi nibi byari umushikiranganje wabo tugomba ko bino bintu bitore umuti bidatore umuti naho urumva nta kundi cha tubishira ahabona mugabo hari inzira nyinshi zo kubitorera umuti kugira ngo turabe ingendo nshasha mugabo bidatore umuti cha tuvuga tuti no reka dukoma karuru rero batwumve imbere yuko rero tangura gushira ijwi hejuru ni vyiza ko tubanza kwegeranya ibibazo abarundi bahuye navyo canke bahura navyo mu bihugu vyose hanyuma tukaza dufise ni na preuve hama twabwira umushikiranganje tukeneye atelier n'ubushikiranganje bwanyu kuri ibi nibi amarete d'audience yacu rero azoba afise ibintu adoma ku rutoki tugomba kuganira nubwo bushikiranganje cyane uwo mutegetsi wari wese mu iki gihugu nimba ari mu gipolisi nimba ari hezo abwira tuti hariho ingorane tugomba ko zitorega umuti kubera ko abarundi bari hanze bararushe canke erega
ntituzogira ivyo gukritika gusa ntimuzotangare nejo dushize ahabona umushikiranganje yavyitwayemo neza abarundi bose bahanze bakomera amashi sovuga ati hari umushikiranganje abarundi bose batanga kwa karorero kubera ko yabikoze neza ubwo bushikiranganje bukorana neza na diaspora rero ni muri izo secteur mvuga nti haracyari kare ariko kandi ivyo tuzi turabizi muganje ushobora kubivuga tudafise ivyemeza ubu rero tugiye kugira isesangura turonke amakuru nyayo n'ivyemezo hanyuma tugende mu bushikiranganje butandukanye canke abo vyega tugarutse ngaha rero babwiye tuti twasanze bararyaraguye canke twasanze ibintu ari amavuta tugiye kwitunganya nico cihuta ubwa mbere twerekane ko kabisa dushoboye kuko umurundi yerekana ko abahanze ni umurundi ashoboye omwe utanga uburyo bwiwe mu kintu kanaka ubahanze ukaguma uvuga gusa ko nabo mu Burundi baravuga n'abahande bose baravuga twe tugomba ko dushira imbere ibikorwa tugomba dushira imbere ibikorwa turabikivamo murakoze ode akaba atakintu mwongera ko turasozera ariko muri ADB akabazonza kubibariza naho batakivuze hari abarundi bakubwira bati ubuhinga bwa none ubuye buri kwisi yose uri muri Amerika uvugana n'uri mucumbura ukeneye kuguruza nk'iyo shira hamwe ryabo bazushobora kubisaba bimwe twita ligne agakora hama mugaca mumurungikira kaza ari aramarame ego murakoze cyane imbere yo kwishura ikico kibazo nagomba ngira ico mvuze kuvyo president wa diaspora avuze mu bisanzwe ibibazo biba bihari nagomba nibutse yuko mu vyo twebwe tuzasanzwe tujejwe nka mission harimo amélioration du climat des affaires mu gifaransa no vuga ko ari bikenewe byose ama réforme duhinyanyure kugira ngo ibintu bigende neza utwo tuzitizo tugorane rero ushaka gusanga hirya no hino mu vyo tujejwe bujyana twebwe navyo birimo naho rero mvuga nti nibanagira ibyo abahejeje kuvuga byo gutembera kugira ngo bamenye ahantu akagorane ko bakari nakandi imbere yuko dufate bavuga ngo vyananiranye nibaza yuko mubobo bimenyesha turimwo bo twitura kugira tubafashe dufashanye si burya si kubuntu kubona n'ikigo cyacu bashimye yuko kiva mu bushikiranganje mbwakigakukira ibiro by'umukuru w'igihugu burya hari icyabitumye murumva yuko bashatse yuko icogorana kugira ngo gishore guca gishikira umukuru byoroshye rero naho nibaza yuko no bizigiza namaze kwerekana uburore bw'imibaze gutera intambwe nibaza n'ahandi ho bahasigaye yuko intambwe bazoyitera na cyane cyane yuko mwirya mbona kazoza piriye ya mbere barazi yuko ari engagement de leta umva leta imaze kubifata mu minwe ikabifise ko gushaka kandi iyo nayo bahagaririwe ku rwego hejuru na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu nibaza yuko ata muntu numwe azoreka kugendera mu ntumero ya nyine cyubahiro naho rero twibaza yuko ibintu bizogoma bigenda bitera bije imbere ahantu hazoba hari haganu gahaze naho nibisanzwe kumenyesha abo babazi ko babijejwe kugira ngo dufashanye gukeburana kugira ngo habe amélioration yo climat des affaires hanyuma tugwize rero iyo mitahe tukeneye yuko iza mu kino gihugu cyacu nje rero kuco namwe mwari mubajije naho wo buri ngaha turi ubu nyene wo kugurura ishira hamwe dossier uyirungika en ligne nyene nivyo ngira warubizi mbwa washatse tubimenyeshe abari bibwira bariko baratwumvira yego hariho easy business ni uciye kuri platform yacu easy business niho dossier yawe uyisumeta nyene en ligne hari gusa akantu kagihaze kako twokemanga mugabo muri OBR turamaze korana hari amabanke amaze kuronda gute ntambwe kugira ngo kahave ikintu kijanye no kuriha hariho bordero watasha mu kugira ngo ushobore ajya amafre ya dossier umbere ajya baheruka no gusubiramwo ako niko kagihaze ko nyene kugira ngo ushobore kuriha novuga dukoreje ibijya buhinga buteye imbere nico cyo nyene turashikako nayo kijanye naho buri mu mahanga nk'aba diaspora umuntu akaba yashoboye kurira gusa bafise iyo kitanze iyo bordero nta bindi iyo uri hose urakreya societe yawe kandi n'inyishu urayironka iyo uba uri hose rero mugabo ico niko kijanye no kuguruza amashira hamwe ariko ahubwo twebwe dufise umugambi kugira ngo nibindi bisata byose ari ma service yose ahubwo nyene tuje muri ya ntumbero ya digitalisation de service de l'etat kugira nivyo bya exoneration ari ya dossier mwe nababwira bya ma plan d'affaires nibindi navyo nyene ushobore kubirungika
aligne hanyuma vyigwe hanyuma ari nyinshi mbere bironka aligne umva rero yego tirura urava iyuri niyo rero ntumbero turimwo mugabo no candangiza nkebura abantu bacu ba diaspora kugira ngo bobo ko bari ngaha hari ivyo bamaze kwibonera ariko hari kumbure n'abatari ngaha bumva ibivugwa iyo ibintu bihindutse abantu baza barabimenya baza baradufasha kubabwira burya umuntu arashobora kuba aheruka Burundi haciye imyaka itari mike akaguma yibaza yuko atakintu kiratera intambwe cyane atera n'intambwe ntabimenye ahantu ufata nkaroro jewe nababwiye yuko amadosiye hariho igihe yateba yo kuguruza amashira hamwe mugabo nabwiye ko ubu binyaruka ariko ariya nk'abantu usanga nk'ubu yabiheruka kera ugasanga yibaza yuko rinda guca ku muntu kanaka ngo amusororere kugira bimufashemwo yabona binyaranyarutsa akaca yibaza yuko ari kubera yaba yamusororeye kandi kumbe ariko bisanzwe bimeze rero nk'ico kirahambaye ko abantu bakimenya ntagire umuntu azoguma yibaza cyane cyane ndiko mvugira jewe muri ADB niho ndabizi neza umuntu ntagire umuntu azoza kurondera ngo nakamfashe ngo namusore cyangwa ngirente ngo kugira ngo societe yanje yugurugwe ivyo ntibikenewe ubu je no bamenyesha nkashika yuko bantelefona nk'abantu 50 ku munsi bambwira bati dufashe harimo n'aba diaspora cyane cyane kandi abantu bavuye hanze twarabafasha ko twatuzi ko tamwanya bafise mugabo ubu jewe ndameza meza ngatanwa telefone ansaba ngo mfasha ndabe yuko dosiye nyaruka kubera bisanzwe ubu binyaruka rero hari aho duteye intambwe tuze tuhemera kandi tuhavuga abantu bamenye ko tubateye intambwe hanyuma ahasigaye naho turabe kitagenda tugikosore hama kugira ngo bisata byose by'igihugu bishobore gutera intambwe yego nico novuga kugira ngo abantu tuze turamenyesha bigenda bitagenda tubikosore mugabo nibigenda navyo tuvyemere tumenye ko turatera intambwe murakoze cyane Sam ubu muraremye ngirako bo muri ADB kweri twanye turemye ADB harakana ahereje yavuze avuze ati twebwe nico gitwa twavuye muri ministeri udutwagwa mu biro by'umukuru w'igihugu twatugorane twose wamyivuga ADB yatumenye nibaza ko atahantu na hamwe hadatwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu urumva ko uraremye rero yego nivyo muri ADB vraiment turabashimira kuko nibaza ko ari gisata ca mbere cyo bagize gukoresha umwanya neza hano mu Burundi paraporo mugiye rero kumubiriza abarundi namwe muserukira kugira ngo imitahe icize yego ariko nabo nyenda basaba ko mwogira effort muri ADB kugira ngo iyo pema ari ishoboke na cyane cyane nimba tugomba kwinjiza ya madevize mu Burundi abarundi bose bahanze n'abanyamahanga bashobora kuriha amadevize donc nimba uko mu bikora kose mugabo mu binyarutse kandi je mbona bitagoye debit card murabe konte muri ya nijya ntuze yanyu hama tutangure gukoresha ama debit card turihe amahera yose asabwa aze mu madevize ni yindi nzira yo kwinjiza amahera menshi muri amadevize haba mbere hajya amaraporo umuntu azaragira bikogwe byose ama online birafasha cyane sino abatabize vraiment ne bavyumve nko mwabivuze ADB ni cyo gutanga akarero mugabo ibindi navyo zantambamye uraza tumubwira umwandikira ka message nta kibazo twavyumvise tuzokwandika tuzoganira kenshi dufite n'imigambi myinshi myiza kuri ega niyo nyene twari tuzobiganira je nebaza mu minsi imbere twamara kwipanga muzobona ko diaspora yikiraterera yego murakoze Samuel Ndayiragije ndagushimire kubona mwitavye kino kiganiro mwakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro hanyuma aho twakugoye urihangana urihangana twakugoye gato ivyo washaka sivyo waronse nabironse hajya nabibonye mugabo ntaco ubukurikira ibintu byose warukeneye tuzoba tubifise murakoze Ode mwakoze namwebwe kutwitaba nukuri mwakoze kudutumira tugere dufite icizere turavye userukiya ADB ivyo tubwiye natwe nk'indongozi zishasha cyo guhumuriza abarundi atya ndivyo yarahindutse ingendo zahindutse nimuze dukore igihugu n'icyacu murakoze cyane Dr Reverie wehongira ntuzotugora kuronka uri hafi numvise atani ntambamye ziri wawe abanka kutwitaba n'ababa bafise nk'ingorane biyagiriza bakavuga ati ziheva zimenyekana mwakoze kutwitaba namwebwe namwe mwakoze cyane kudutumira twebwe nejo nimwe atujya kara tuzogaruka na cyane cyane ko dukeneye nyene kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bashaka kugwiza mitahe yabo ngaha ivyo dukora n'uburusho dufise mumba rero nta kuntu twebwe twabanga ahubwo twebwe twadukeneye kwamana namwe umwanya munini murakoze cyane nshimire kandi nabo twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ariko nshimire bimwe bidasanzwe mwebwe mwariko murakurikirana kino kiganiro naho ubutaha